Reka tubaramutse cyane abakunzi bo kuri Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza mukomeye. Ego garutse kwindi ncuro, garutse kundi mwanya, ngarutse gushimira Imana na cyane ko yo yabampaye mukaba mukurikirana mukamwahisemo gukurikirana ikinyamakuru cyanyu ari Burundi. Aho tubagezaho cyane amakuru ya sinema mu Burundi. Ntabwo twirirwa turabicisha inyota canke se ngo tubatebereze kubabwira ibikorwa bimwe biba bigiye bitandukanye mu gisata ca sinema. Haba hari ibintu byinshi byo kuvuga ariko bikabura ababivuga, ariko nanje nje ku muvuduko udasanzwe kugira ngo nshobore kuba novuga ivyo bintu. Nego na cyane ko ubu tugiye kubagezaho abantu baba bagiye bakora ibikorwa biba bigiye bitandukanye. Mw'igisi yacu hariho abantu uzabumva ngo twe ngo tuba twarakoze, tukibaza ati wakoze iki? Ko bisaba ko umuntu akubonera ku bikorwa apana gukora ku majambo. Nico kintu tugomba kubereka, nico kintu tugomba kubabwira, na cyane ko haba hakenewe gukora cyane kugira ngo ibikorwa nyezina bishobora kuba vyogenda biva ku rwego rumwe bija kurundi. Ntabwo dushobora kuva kw'intambwe, ntabwo dushobora gutera intambwe y'imbere tutarabona ko twakoze. Rero neza na neza turahera ku rubuga tubabwira ibikorwa ndetse n'igihe bamaze bahari, n'igihe bamaze bakora. Yego turahera cyane kuri Nduwayo, ni urubuga bitwa Nduwayo officiel. Urubuga rwa Nduwayo rwatangiye gukora mu mwaka novuga itariki 2 z'ukwicumi mu mwaka wa 2017. Niho urubuga rwiwe rwabaho. Rumaze kubaho rero mu bisanzwe ntabwo Nduwayo yarasanzwe ari umukinyi w'amareresi, ntabwo yarasanzwe akora amafilme. Nduwayo yarasanzwe ari umuntu yiririmbira indirimbo za gospel. Akikijwe ari umuntu ho ngaho aririmbira Imana, canke aririmba indirimbo zihimbaza Imana, canke aririmba indirimbo mpimbaza Imana, bivanye nuko umuntu abitahura, ariko byiza ni gospel music. N'uturirimbo na cyane niho kenshi mwino inyuma y'imyaka 5-6 irenganye canke indwi, abantu benshi bamuzi aririmba indirimbo mpimbaza Mana. Ego Nduwayo bamuzi aririmba indirimbo bari bamuzi aririmba indirimbo mpimbaza Mana. Ego tutanguye rero ku rubuga rwiwe uko rwatanguye. Urubuga rwa Nduwayo rwatanguye kujako ico twokwitwa video yabereye muri eglise yo kwipfurizanya Noel nziza ico gihe, aho yayifasha cari gikorane ico twokwitwa concert yo kuri Noel, yo kugira ngo abantu bifurizanye Noel nziza. Hama hakurikiyeho indirimbo yiwe y'igiswahili ya Nduwayo nayo nyene yitwa Amenipa vyote. Iyo ndirimbo rero akaba ari indirimbo yatanguye kuja ku rubuga rwiwe Amenipa vyote. Na cyane mugiye gukurikirana urubuga rwiwe muca mubona ibikorwa vyiwe aho vyatanguriye mu ndirimbo za gospel. Hama mu mwaka wa 2022 yakoze ikiganiro bamutumira nk'umuririmbyi n'umwuga wiwe, aho yavuze ibintu gusa yaraserukiye igisata c'indirimbo za gospel, aho yavuze ibintu bigiye bitandukanye uko ariko akora mu bisanzwe ko ari nko gupromotinga indirimbo ziwe. Hama ubwo nyene avuye gutanga ikiganiro yaciye akurikizaho indirimbo yaririmbanye no witwa Emma Pro yitwa Imana ni nziza. Iyo ndirimbo rero nayo nyene yabaye indirimbo nziza cyane mw'ico gihe, gusana n'ubu ni nziza. Umuntu wese ronka akaryo yoja kuyiraba ku rubuga rwa Nduwayo officiel kugira ngo ashobore kumva ko Nduwayo nawe nyene abafise impano ziba zigiye zitandukanye. Ego tubandanyije yaciye atangura rero igikorwa nyezina cyo gusohora amareresi. Filime ya mbere yatanguye kuja ku rubuga rwiwe ni filime yiswe Paradiso. Iyo filime imaze imyaka 4 ku rubuga rwiwe rwa Nduwayo officiel. Iyo ndirimbo iyo filime kugira ibeho habanje kwa ico bitwa lancement officiel yayo, hama irabaho. Ego hama yahise ubwo nyene aca akubita kindi ndirimbo yiswe uri vyose yaririmbanye n'umuririmbyi kazi yitwa Elvani. Iyo ndirimbo nayo nyene ndimo nziza cyane, mushaka moja kuyiraba kugira ngo mushikare muhezagirwa. Aho haci hakurikira ifilime yiswe Sakabaka ni seri. Ni seri nayo nyene ni filime nziza cyane, habaye urukurikirane cyane rwego rw'amaseri abagiye atandukanye kuyo filime gushika aho irangira, aho nyine yaciye iyo seri ikibandanya igisamirana mu mitima y'abari ko barayiraba. Yaciye aduciramwe akaririmbo korosha imitima yise iryamamare.
nibaza ko ari izina ry'Imana ryamamare. Ego aho yabandanije Sakabaka yarabandanije ibandanye iyo seri aho nubundi Sakabaka iri kiregera imbere yaciye yongera dushiramo akandi karirimbo yaririmbanye n'umuririmvyikazi yitwa Elvani aho yakise urahumuriza bakise urahumuriza. Rero tubandanije ibikorwa vya nduwayo murumva ko biri ibikorwa byaranzwe no kuba aririmba no kuba kandi akina amareresi. Rero nibaza ko ari ibintu vyiwe, nibaza ko na cyane muco ariko akora ari kugira ngo message kumbure abayishaka mu ndirimbo bayumve n'abayishaka mu mareresi nabo nyene bayumve. Ico gihe avuye iyo ndirimbo imaze kuba ibayeho haci habaho igikorwa cyo kuvuga cyo mbeno vyita gute cyo kugira isabukuru y'imyaka 10 irenganye agize mariage ashinze urugo, niho haci haba iyo celebration, haba ibintu bimeze neza aho yatumye abantu bagiye batandukanye. Nibaza ko ari nko gusubira mu mariage kumbure ukosora bitagenze neza ku iyo mariage. Rero tuvuye mu iyo sabukuru y'imyaka 10 agize ubukwe twaciye tubona indirimbo nako twaciye dukurikizaho filime yise umukobwa sesa nkuyoze na gashort movie nudu filime tugufi niko ga filime yaciye aduha. Ariko ico gihe yarabandanije aca dukubita ya filime. Hariho filime nababwiye yise Paradiso imbere tugitangura acazana Paradiso isiguye mu Giswahili. Acazana Paradiso isiguye mu Giswahili aho yashatse kugira ico bitwa international mu iki gisata ca film. Urumva rero havuye iyi Giswahili isiguye mu Giswahili yaciye ashiraho filime yiswe My Family, yo yarigizwe n'ibice amaparti aba agiye atandukanye. Nayo nyene My Family yarakora ico bitwa lancement officiel kugira ngo na cyane ibikorwa bya sinema mu Burundi bishikare bifata intumbero nziza, kuko ashobora kuba ari mu bantu batanguye kuzana ivy'ama lancement mu Burundi. Ubwo nyene haci haza indirimbo yaririmbanye na muririmvyikazi nagumye ndababwira yitwa Elvani. Ni indirimbo nziza cyane nayone bayise izina rivuga ati urahumuriza imitima. Uwo tuvuga ni Imana, urahumuriza imitima. Aho rero haci indirimbo ivuyemwo hari ukuntu yari afise systeme kera iyi seri yabaye ndende yaca kwibutamwe akaririmbo. Iyi seri filime ivuyemwo kugira azane yindi yaca ashiraho akaririmbo. Rero nubu haciye haza rero musi iyo ndirimbo urahumuriza imitima filime yiswe Inkoni ya Mukeba. Iyo filime imaze imyaka 3 ku rubuga rwiwe, Inkoni ya Mukeba. Rero urumva havuye Inkoni ya Mukeba namwe murumva ko ni systeme ya kera yacashishamo akaririmbo. Indirimbo yaririmbye wenyene yise tuvyubahirize. Iyo ndirimbo nayo nyene niziza mugende muirabe. Havuye indirimbo tuvyubahirize yaciye kubitamo ifilime yiswe Indaya, ni seri nayo nyene yagumye kurikiranwa cyane bimwe biteye ubwoba gushika n'ubu hariho n'abakiraba. Ego haci hakurikira indirimbo yiswe ni mwihangane. Noko rero havuye ubwo rukurikirana rw'izo filime zose ko asanzwe ari umuntu cyane akunda gufasha, ko asanzwe ari umuntu cyane akunda gukora ibikorwa biba bigiye bitandukanye aho yafasha mu bice biba bigiye bitandukanye uno munsi kandi nivyo bikorwa ari cyabibandanya. Niyo mpamvu tuvuga ati yakira amashugwe yiwe, tumushimire agihari, tumushimire bikigenda neza. Ego avuye mu iyo seri nababwiye Indaya yaciye shiramwe filimo indirimbo ni mwihangane. Avuye mu ndirimbo ni mwihangane aho iciye afata urugendo ko kuja gufasha umuvyeyi ico gihe yaravyaye abana batatu. Murazi ko kuvyara abana batatu bumva bije ibaye triple bije ibaye yigwije ko gatatu bica bisaba ubufasha babugiye butandukanye. Rero nduwayo mubwo bufasha nawe nyine yabaye mu bandi aseruka nk'umu artiste mu Burundi agiye gufasha kumbure mwico gikorwa gutera impunga
kugira ngo nawe habe contribution yiwe na cyane cyane ko biba bigoye bitaba vyoroshe. Ico gihe harabaye n'imanza ziba zigiye zitandukanye yaragiye afasha aduga mu ntara zitandukanye, agiye mu mamariage abagiye atandukanye gufasha abantu baba bagiye batandukanye, yaragiye mu bihugu vyo hanze, yaragiye muri Tanzania, ava muri Tanzania aja mu Rwanda. Ivyo byose ni ibikorwa vyiza cyane yagiye akora nduwayo, na n'ubu akibikora. Ego nuvuga ati rero tuvuge ibigwi, tuvuge ico umuntu yagiye akora, tuvuge ico urugendo rw'umuntu ko rwagiye rukirikirana gihari, ntituzobivuge atagihari. Nivyo vyiza na cyane cyane ko agenda dushimiye ako agenda yumvise ko hariho abantu bariko bazirikana ibikorwa yagiye akora. Ego hama haciye hakurikiraho urukurikirane rw'indirimbo zitari zike, kubera ko haciye afata umwanya wo kugira ngo ashobore kuba yotegura iyindi filime nziza cyane isumba izo yigeze kubaho yokora. Yaciye abanza yitaza ko bavuga mu Kirundi ati kugira ngo usimbe ico bitwa umugazo bisaba kwitaza. Na cyane cyane ko yaciye yitaza atangura urukurikirane rw'indirimbo zigera kuri zingahe: 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Ubwo rukurikirane rwagiye rukurikirana buke buke aho yatanguriye ku ndirimbo yise uri mwiza, hacakurikirana indirimbo ateze ibiganza, hacakurikirana indirimbo ikiruta vyose, hacakurikirana indirimbo tugendana intsinzi, hacakurikirana indirimbo kandi ni Yesu wenyene. Hama hacakurikirana indi ndirimbo yise uwizeye Imana, haciye hakurikirana indi ndirimbo yise hari uwo nizigiye hariho nizigiye Kristo. Hama haciye hakurikira iyindi ndirimbo isa nk'iya nyuma ngaha yise akira icubahiro. Ico gihe haciye hakurikira filime yise mu Congereza The Woman's Power. Niyo filime twaciye dukurikirana mw'ico gihe havuye urwo rukurikirane rw'indirimbo. Ico gihe rero hamaze kuba urukurikirane rw'indirimbo, haciye hongera habaye ico bita urukurikirane rw'amafilime aba agiye atandukanye mu bwoko bugiye butandukanye, afite amazina aba atandukanye. Aho twagiye tubona filime yakurikiyeho yitwa Pastor Mbarutso, haheze imyaka 3 iyo ndirimbo igiye ku rubuga rwiwe. Hama hakurikiye iyo bitwa Sugar Daddy. Hama haciye hakurikira indi filime yiswe East Africa Love. Niba vyoroshe nawe nyene ku Congereza araguruka bukebuke, aho yaciye akurikizaho filime y'iseri yiswe The Closeness. Iyo filime ni seri yashitse ku mitima ya benshi, aho abantu bose bumva ati iyi filime kweri ni filime y'amateka. Haciye hakurikira havuye The Closeness, haciye hakurikira filime yiswe Manyanga, nayo nyene yari seri nziza cyane, yarimo umuntu bitwa Manyanga, nyene afite amanyanga yarakomeye cyane. Ico gihe vyarabandanije akurikizaho filime yise umuhemu, na yari amaparti. Hama akurikizaho iyindi seri yise Imanga. Ico gihe yabandanije ashiraho filime yiswe Bad Woman. Nayo nyene ni filime yaciye asigura mu Kirundi ati umugore mubi. Hama hakurikiyeho filime ukuri n'ukuhe ni seri. Hama acakurikizaho iyindi filime yiswe Impano seri. Haciye ubwo nyene izo filime zose zimaze kuba ubwo rukirane ko amafilime rumaze kuba gorengana rw'amaseri abagiye atandukanye yigisha imitima na cyane cyane ko biba biryoshe. Haciye yongera azana kandi karirimbo kariko kabica bigacika, na karirimbo kamaze amezi arengane kagiye ku rubuga rwiwe, aho yakise ati ndarinzwe. Naga filime yise izina ndarinzwe. Rero ndababwira ati burya uyu mutama abafise ibikorwa, biba bigiye bitandukanye, abafise ico no kwitwa akazi kaba kagiye gatandukanye, abafise ntaba yicaye. Umuhari w'umuntu aheruka gutanga ikiganiro kwa Diko, aho yavuze ati burya bavuze Abere renza ko mutama Abere. Murumva ko bari ikintu kitaba coroshe. Hama filime yiwe tuko turaraba ubu iri kiraza mu maparti ni filime yise Akotsi. Niyo turi kubu Akotsi. Murumva ko abafise ibikorwa byinshi, abafise ibintu byinshi byo gukora, abafise kumbure novuga ko ari umukozi, novuga ko atari umuntu asanzwe nkuko tuvyumva, novuga ko tutomufata nkuko tuvyumva, kubera ko hari ahantu yakuye filime, kuko ari mu bantu ba mbere batanguye gufata abantu abakinisha muri timu yiwe,
yemera akabarihira amadeplacement akabagaburira agashiramo amahera menshi kugira ngo iki kintu ca filime mu Burundi gitere imbere. Rero akunda kuvuga ati sindabikora ibi bintu kubwo kubironderamwe inyungu, ndabikora kubwo kumva ndabikunze kandi ndabikunda cyane no kugira ngo mfashe abajene baba batandukanye baronke ahantu opportunité yo kuboneka kumbure ejo bakora ibintu by'iwabo. Hariho abantu benshi rero yagiye afasha ubu bahagaze neza bari kubakora bafise amashene yabo kandi babandanya banakorana na cyane cyane ko wewe afise umutima muvana novuga ko umaze kuba wokora ibintu vyawe yumva we avyishimiye akumva yonaza no kugufasha. Ivyinshi yagiye avuga yavuze ati intumbero yanje niyo kwigisha abantu biciye mu ndirimbo kandi bikongera bigaca mwireresi ko na cyane cyane ari byo abantu bakurikirana gusumba. Rero nibaza ko nduwayo benshi baramuzi kumbure numukozi cyane kandi yubakwe novuga ko byinshi ariko akora ni kugira ngo iki gisata ca sinema mu Burundi kive ku rwego rumwe kije ku rundi. Niyo mpamvu rero babwira ati mugume natwe mushigikira abartiste babagiye batandukanye, mushigikira abasineaste, mushigikire igisata ca art mu Burundi kugira ngo gishobore kuva ku rwego rumwe ruje ku rundi. Shimira abantu bose bari mu Burundi, shimira abantu bari mu bihugu bibanye, abari mu makungu, aba diaspora bose aho muri, mukomeze kubahwa mugire imigisha myinshi n'imihezagiro. Nta kindi kintu tubipfurije atari amahoro atangwa n'uhoraho. Murakoze kabisa.